sommes ici au complet, les partenaires, les sponsors et l'organisateur. Mais avant toute chose, j'aimerais vous donner un peu aperçu de ce qui nous sommes, la FGF. Comme vous savez, nous sommes ici au siège. La FGF est une association des jeunes parrainée par l'Église universelle. Nous sommes dans 145 pays dans le monde entier. Depuis nos 5 années ici au Burundi, nous avons mené plusieurs activités en faveur de la jeunesse avec notre objectif, c'est d'atteindre les jeunes et de les amener à choisir un bon chemin, c'est-à-dire au-delà du spirituel, nous avons des activités culturelles, sociales et sportives aussi. Et nous avons un objectif de les amener à dire non aux fléaux destructifs. Comme nous voyons dans le thème, savoir dire non aux drogues, je cours plus vite que les drogues. À travers ces activités, nous les montrons dans les chants par exemple, dans les danses, comme J'ai un talent. Nous avons aussi l'activité Génies en herbe. C'est un événement que nous avons travaillé, collaboré avec le ministère de l'Éducation. Et dernièrement, nous avons fait la première édition de Je cours plus vite que la drogue, en collaboration avec le ministère du Sport, de Culture et de la Jeunesse, collaboration avec la fédération aussi de même, et en collaboration avec la mairie. Et cette fois-ci, nous avons choisi, pendant cette période de vacances, nous avons choisi de faire la deuxième édition de Je cours plus vite que la drogue. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que comme vous le savez, de nos jours, les jeunes, les enfants consomment déjà à bas âge les drogues. Et ce sera la destruction du monde, de la jeunesse surtout, n'est-ce pas, Monsieur Valentin? Parce que nous avons un slogan, mieux vaut prévenir que guérir. Et à travers ce slogan que nous allons courir plus vite que la drogue, c'est-à-dire vaincre la drogue, comment nous allons aider les jeunes à connaître les méfaits, les effets négatifs que les drogues vont emporter dans la société, c'est-à-dire notre contribution en tant qu'aide humanitaire et notre contribution en tant qu'action sociale. À travers cela, j'aimerais partager un petit moment avec notre coordinateur, Emmanuel, comment il a trouvé la FGF à travers les activités que nous avons faites, à travers les activités culturelles, et il va nous partager un peu de son histoire, comment il a couru plus vite en avance que la drogue, comment il a vaincu la drogue. Je vous donne la parole, Emmanuel. Ego, nitwa Kazungu Emmanuel, njinganda babwire kwingene nashowe kwiruka kuruta ibiyarwa mutwe. Jewe mumbona nga novuga ati navuse mu mwana, mugabo sinavuse mu mwana n'ibiyarwa mutwe, ariko biciye ku bintu byabaye mu buzima bw'iwanje. Mfise imyaka 7 ndi mu bavyeyi biwanje, narashoboye kuva mu muryango wanje bivanye ngorane karakana nifise mu muryango wanje. Mu nyuma icyo novuga, narashoboye gutangura kunywa ibiyarwa mutwe mu myaka 7. Mu myaka 7 natangiye kunywa ibiyarwa mutwe birenze vyose bibaho ngaha ku isi. No musi ndiganda babwire kubivuye muri iyo myaka 7 natangiye kunywa ibiyarwa mutwe, narashoboye kuza kuba mu barabara, me sinategezwa kuba mu barabara, me kubera bwari ubugaba bw'iwanje narashoboye kuba mu barabara. Hanyuma muri iyo myaka 7 naratangiye kunywa ibiyarwa mutwe muzi bibaho. No musi ndaza kubabwira ibiyarwa mutwe nashoboye kunywa. Ivyo biyarwa mutwe bikaba bishika 5. Ivyo 5 ndaza kubabwira kimwe na kimwe uko nagiye ndabinywa. Ino musi ngoma nangure kwanza kukiyarwa mutwe ca mbere natangiye gufata mu myaka 7. Ikiyarwa mutwe ca mbere natangiye gufata mu myaka 7 yari itabi. Itabi ni gute nashisaho ndarinywa kubera yuko bivanye mu barabara ubuzima abana bo mu barabara babamo, nategezwa kunywa itabi kubera nshobore kugira iki nshobore kubaho. Mu nyuma barashoboye kunyigisha, ubwa mbere je natangura kunywa itabi by'ukuri ryarangiriye nabi ico gihe ubwa mbere ntangura kurinywa, kuko
nari mwibarabara nashaka naye muhira ivyashobora ko nshobora kutaha muhira mu nyuma none nashoboye guhura n'abana mwibarabara baranyigisha kwine banywa itabi. Uwa mbere arambwira ati utegeza kunywa itabi kwa tuguye ahantu ryama ngaha mwibarabara itabi, arambwira ati genda ugura itabi anyumurizane wowe nyene uze kurizana wamaze kuryasa. Hanyuma ndatangura ndanywa itabi. Umunsi wa mbere natanguye kunywa itabi narashoboye gukorora cyane kuko sinari nimenyere kunywa itabi. Arambwira ati wowe utegeza kuyishisa, ariko nyine yashoboye kuyinywa arayinywa aravuga ati nawe unyushigeza kushisa mu mazuru nawe kunyine ndandiza kurinywa nawe abariko nawe uza kurinywa. Hanyuma nangura kunywa itabi haize igihe gitonya mu myaka 7 nangura kunywa itabi. Hanyuma nanguye ku itabi imyaka irahera imisi irahera. Hanyuma nangura kwiga kunywa urumogi mwese muzi. Mu nyuma urumogi by'ukuri kurufata byari bingoye kuko nategeza kunywa urumogi ko nshobore kuryamaho mwibarabara, nategeza kunywa urumogi ko nshobore kugira iki kunesha imbeho yayo mu ijoro. Mu nyuma natanguye kunywa urumogi baranyigisha kwine barurora, baranyigisha kwine barugura, ndaragenda ndarugura ndatangwa kunywa urumogi. Mu nyuma urumogi je ndavuga ati by'ukuri urumogi n'urunywi. Itabi ko namaze kurinywa ndavuga ati je itabi ko maze kurinywa ego urumogi nago rwaruta itabi, reka reko nafata itabi yuko ndabi yuko nshobora kwibagira ubuzima ndiko ndacamo. Nangura kunywa urumogi ge natangura kurumwa, natanguye kugirwa nabi mu buzima bwanje. Nanguye kunywa urumogi waratumye mu misi yose inama ngira kumeneka umutwe ko urumogi sinari ndarumenyereye. Umunsi wa mbere ndarumwa byaraneye yonyene gutakaza ubwenge, ndabura kunyene nshobora kugyifatamo. Hanyuma urumogi ndarumenyereye nsabavuga ati yewe kwe doza ndanywa urumogi ko niyo mbona niyo swing kuko nibwo nabona ko ari ubuzima. Navuga ati by'ukuri nanyoye urumogi nta bundi ubuzima nshobora kugira. Hanyuma nangura kunywa ibyaro ubwo rumogi ndarunyoye aho natangiye kunywa mu myaka 7 shise ko yo myaka 7 nangura kunywa ubwo rumogi. Hanyuma ubwo rumogi rwanyigishije iki? Ubwo rumogi rwatangiye kunyigisha kwiyumvira nabi, urumogi rwatangiye kunyigisha kwiyumvira kwiba kuvuga nabi kugira ingeso mbi kubera ubwo rumogi. Kandi ubwa mbere je sinari mfise ingeso kuko nanefise ingeso nziza nari navuse mu bandi bana nari navuse mu muryango, ariko kubera urumogi rwatangiye kunyigisha yuko mugena runyoye atabuzima nogira. Hanyuma mvuye ku rumogi ndavuga ati none by'ukuri nigwa n'icyayi ikintu gitanga iswingi kuruta urumogi. Kwa imyaka ariko yanjana nayimaze imyaka 7 ntangura kumugura urumogi. Hanyuma mvuye ku rumogi ndavuga ati by'ukuri negeza kurondira ikindi kintu kiruta iswingi urumogi. Hanyuma mwibarabara nashoboye kwiga n'abagenzi biwanje ntangura kuza ndanywa essence ijya mubona bashira mu modokari. Niyo navuga ati by'ukuri kumbure nyoye essence yoruta iswingi urumogi. Hanyuma nangura kunywa essence ngenda njya kuri station nkafata agacupa nkabwira ujya mu pompera ujya munadandaza essence nkamubwira ati shaka ko nshirira essence nga mu gacupa kanje. Hanyuma mejeje ngaca mfata ya essence ngaca ndayishira ku muzu. Hanyuma ngaza ndakwega nangura kumva rero iruta iswingi urumogi. Ndavuga ati by'ukuri jewe nabona na bundi ubuzima fise nimba nanyoye ibi byarwa mutwe. Nangura rero kunywa ndanywa essence ndayinyoye igihe gitari gito. Hanyuma ndavuga ati none nicaye ikintu kitwa essence negeza gufata kuruta urumogi kuko itabi nari namaze kurini. Ubwa mbere baranyigishije kunyine barinwa, urumogi baranyigishije kunyine barorora, urumogi baranyigishije kunyine barugira. Nari namaze kunywa urumogi mbona na kimwe rumari cyangwa ati karenda nanywa essence ndayinywa. Hagi ngeze kuri essence aho ngeze ku kiyaro mutwe kigira gatatu, essence yari igira gatatu ku kiyaro mutwe je nayo maze kunywa. Hanyuma ntangura kunywa essence ishika ahantu mvuga ati by'ukuri essence nikinkwiye kwiswingi je nkeneye kuko essence yama kwiyumva yuko ko niruka kuruta imodokari kuko ndano essence nategeza kwiyumva yuko ko je ndiko ndiruka kuruta imodokari. Ndavuga ati by'ukuri negeza kurondera ikindi naco kiritwa essence canangura nduga ku kindi kigira kane ariyo koro igabashira mu kirato. Twagenda kwigura mu byiza n'abana mwibarabara tukagenda nkagura koro igabashira mu kirato nangura kuza ndayigendana mu noki nza ndanywa mu gacupa mwega kuko je nari nkeneye swingi mu buzima bw'iwanje. Navuga ati byaba mutwe nibwo buzima bw'iwanje kuko nabitangiye kunywa mu myaka 7. Ayo myaka 7 rero nayiko ndabikuriramo. Hanyuma mvuye ku yo koro bashiramo birato cyangenda ku kiyaro mutwe kigira gatanu. Ico giyaro kigira gatanu naco ni biroko, abantu benshi babitwa ibiroko ariko ni biyaro mutwe ni binini baha abasazi mu gihe abasazi basazi.
je nangura kuza ndanywa ibinini bijya bahabasazi kuko je nari nkeneye swing mu buzima bwanje nangura kuza ndanywa rero ibiroko benshi bitwa ibiroko ndanywa biroko nabyo rero byari biruta ivyo biyarwa mutwe byose binini namaze gufata nari namaze gufata itabi nari namaze gufata urumogi nari namaze gufata essence nari namaze gufata koro bashira mu birato nangura kuza ndanywa rero ivyo biroko vy'ukuri byaratumye amagara yiwanje atakara nangura kuza ndiyagaza kujya kumusazi nangura kuza niyumvira kujya kumusazi kuko mugenda binyoye nari yumva yuko kubwenge bwanje butagumye ahantu hamwe kuko byaba ari binini bahabasazi mu gihe abasazi basazi ariko jewe nkomeye nkacanwa ivyo biroko rero byaranjanye kuza ndiyumva yuko naho negeza kwibikira nakora ibintu naho abantu bari ngaho ariko je nkibona yuko ko ata muntu ariko arambona kubera ivyo biroko rero byaratuma ko ibiroko iyo binyoye igihe cyose inyoye ibiroko unyoye icyayi cyangwa unyoye ikintu gishushe bya biroko byaca bisuya kandi bikagaruka ugatusuya kandi ukaborerwa uburenze kabiri nangura rero kuza ndanywa ibyo biroko hageze ku biroko ndavuga ati none icyayi kiyarwa mutwe je biyarwa mutwe byose namaze kubifata namaze gufata urumogi namaze gufata itabi namaze gufata essence nangura kuza ndanywa ivyo biroko by'ukuri byatumye jewe niyumva yuko ko nari umuntu kuko byaranoneye amagara kuko natangiye kubinywa mu myaka 7 mvuye ku biroko ndatangura kuza ndanywa ivyo bitwa booster ni droge imeze kujya kubufu twarayifata tukayivanga tukagira mix tukagira mix tukayishira mu nutsi tukayishira mu ganja cyangwa ngagira mix itabi hamwe n'urumogi na mix iyo booster atanangura rero kuza ndabimba ico ni giharo bamuto kigira 5 natanguye kunywa ndi mu myaka 7 iyo rero imyaka 7 nangura kunywa booster nayo ni giki booster rimwe na rimwe ni biyaro bamutwe bakora ku magufa y'abana batonya cyangwa bakabikora mu magufa y'inzovu rero nguko ngaha mu Burundi izo booster bazana amadeshe y'idroge zo hanze rero ya madeshe y'idroge zo hanze niyo je nategezwa gufata nangura kuza ndanywa booster rero yatumye jewe kuko booster yiyunyoye ututangura kwiyumva yuko kuguma wiyagaza umwanya wose uguma wiyagaza jewe rero nategeza kwiyagaza kora nayo nabinyoye ndababwiye rero ingaruka y'ivyo byose ivyo nagira kuko bimaze kunywa booster yatangiye kuza ndiyumva yuko atani mfungwa ashaka nyumva yuko ndashaka kujya wiho ngo negeza kujya ivyo negeza kunywa ivyo booster rero yarashoboye kwica ubuzima bw'iwanje ivyo byaro mutwe byose anyuma mvuye ku booster canangura kuza ndanywa inzoga muzi zimwe zibaho cinanoye ntangura kuza ndanywa kanyanga ndanywa umudiringi ndanywa isongo ntatangura kuza ndanywa inzoga zose zibaho imisigazwa yose inzoga zibaho ico kira mutugira gatano rero ivyo byaro mutwe byose bigira bitandatu byose nanyoye mbega byagize iki mu buzima bwanje byaranyiciye kazoza byanyiciye kwiyumvira kuko muri ivyo byarabamufite ndababwiye ingaruka byaneye byatumye jewe mbakuri y'abavyeyi biwanje naho nashobora kugira mu bavyeyi biwanje umuvyeyi wanje nashobora kumbona nk'umwana kuko yamaze kumura kuko namaze kubivagabo nyene ko ivyo byarabamutwe rero ivyo byaramutwe mugihe nabamfise ibintu mfungura byaratuma bica amagara yiwanje misosi nama ku bitaro misosi nategeza kugwara uko niyumvira ivyo byaramutwe byaranjanye kwa mfise inkomezi so kugenda gukora ikibi kuko maze kumva ivyo byaramutwe gukora ikibi byari ibintu bisanzwe mu buzima bwanje navuga ati jewe byukuri kuko maze kunywa ibusa je niyumva ko isi yose ari yiwanje rero ivyo byaramutwe urumogi itabi iyo ndi essence na koro bashira mu birato nizo booster nivyo biroko nabinyoye imyaka 14 nakazozo narifise mu buzima bwanje imyaka 14 kubera ivyo biraro mutwe nako amashiramwe yari yabwize kuri amindure nako bari bagize yuko negeze kubivamo muri ivyo biraro mutwe ariko umunsi umwe biciye ku activity ya force jeune jewe nari maze imyaka 14 muri ivyo biraro mutwe jewe nari nanyoye ibiraro mutwe bishika 6 mu buzima bwanje kuva mu myaka 7 gushika mu myaka 21 inywa ivyo biraro mutwe rero ncamura no mu activity ya force jeune umunsi umwe bari kora activity nanje ndababona ivyo kuri maze kubona maze kubona abajene bo muri force jeune ndavuga ati ivyo kuri mbega hari ubundi buzima buruta ibiraro mutwe ko mbonye aba bajene baranezerewe ariko je umunezero wanje nindakurondera mu biraro mutwe
jewe ibimunezero wanje nanyoye urumogi ebana sinzi ko yumvamo aho rero sinababwiye urumogi nategeza kunywa jewe ku munsi nategeza kunywa nk'amabura ashika 200 kura nyumve yuko namaze guhaga kweri mvuga ati kweri je natosese neza cyane nategeza kunywa amabure 200 ayo ya amabure 200 sinokubwira yuko nagiye arigiye kuko amabure 200 ayo niyo je nategeza kwigurira je natangiye kugura urumogi ruri ku mafaranga 50 niyo natangiye kwigurira ruraduga zitatu jana nizo nategeza kunywa ariko rero ahantu hose nshise mu irigara mbonye bariko baracoma nategeza ko asaba nsigira umupisi mwanwa aho rero nababwiye ipake y'itabi kuko je ipake y'itabi na mafaranga nari mfise kugura itabi je nategeza kugenda mu ibarabara aho mu nzira mbonye ikintu bitwa umupisi ni ryatabi abantu babanyoye kajya kantu gasigaye gusa gatonya agacagata kajya niko nategeza gutora nk'umupisi twe twakitwa umupisi ngaca ndagatora ngaca ndakana aho rero nababwiye amabusta nategeza kunywa kuko booster nutegeza kuyimuko nyene kuko wategeza gushiramo cyo bitwa mix wategeza gushiramo itabi ugashiramo urumogi ugatushiramo niyo booster booster rero narayinyoye kweri igihe kitari gito kandi rero booster yo je nayinyoye nariyumva yuko ko atana kimwe nta muntu ashobora kuza imbere yiwanje rero iyo myaka indwi yose nibaza yuko kuvyo byaramutwe ari ubwo buzima bwanje kuko ivyo byaramutwe je byarama SP yo kugenda gukora nabi ibyaramutwe je byarama SP yo kubesha ibyaramutwe rero byaramutwe iyo myaka 14 yose nayinyoye misi yose je nama mugasho nama mu busho bwose muzi bubaho aha muri shojo marike nama ndi ngaha kubera ivyo byaramutwe bivanya ma action agenda akora misi yose nama ndi ngaha muri zone Rohero bagiye kumfunga kubera ivyo byaramutwe misi yose nama ndi muri BC bagiye kumfunga kubera ivyo byaramutwe nari nanyoye rero umunsi je nashoye guhura na force jeune narabonye abajene bariko barakora activité bariko baratamba ndavuga ati none ko abantu bariko baratamba kandi atabiyaro amutwe banyoye none ko twege twahora twe dutamba hari kwiganje amaze kutwinjira neza ariko ko twamaze kumva ko eri booster ko yamaze kumfata neza ari twe twamatugira umunezero cyane ndavuga ati byukuri abajene barafise ubuzima naje negeza gufata ingingo jina wanibaza ko booster ari bwo buzima nanibaza ko urumogi ari bwo buzima ndabonye abandi bajene banduta ubundi buzima ikintu je cyagiye kumwiga n'igiki yari activity bariko barakora kuko ico gihe bariko baragira jenizane niyo narenganye nga ndavuga ati n'ibintu nibiki eka basi je mfumwe ndabegera ariko ko ivyo byaramutwe nababwiye byaratuma jewe nifata nk'umuntu sinashobora kumesura kubera byaramutwe kuko amafaranga nagutegeza kugura isabuni nategeza kugenda kuyagura ivyo rumogi rero umuryango wanje wari waranaye abavyeyi wanje bavuga ati byukuri yasumwa n'umuvyeyi wanje harashika hama kavuga ati byukuri uyu mwana sinagwara umwana wacu kuko ngiye muhira nategeza kubiba kuko naronse byaramutwe sinategeza kubaho rero bici mu activité ya force jeune ndarashise muri activité cyane batangiye kuvuga barigishije kuvyerekeye byaramutwe baravuga ati neza ibyaramutwe ni ibintu byica birica kaduza k'abantu birica ubuzima bw'abantu je bariko barabivuga cyangwa ati inama ya force jeune abayemo ndavuga ati byukuri kumbure aba bantu bari banze ubuzima bw'iwanje kwero abajene nivyo kuko ndananje ndabona byaranyishiye kaduza kanje kuko muri myaka indwi mama wanje ategeza kunjana ku ishuri mu kunjana ku ishuri uyo munsi nyene yanyandikisha nari namaze kuvayo ibyo byaramutwe rero byaratumye imbakure y'umuryango wanje nangura kwa mw'ibarabara jana habaye imyaka 14 aho nababwiye ubuzima nagiye ndacamo nyuma bici mu activity ya force jeune narashoboye gufata ingingo ndavuga ati byukuri negeza gufata ingingo guheba urumogi negeza gufata ingingo yo guheba istabi negeza gufata ingingo mebe ibooster negeza gufata ingingo mebe ibiroko negeza gufata ingingo mebe iyo koro bashira mu birato niyo essence bashira mu modokari mu nyuma bici mu activity ya force jeune nashoboye gufata ingingo ndavuga oya kubiyarura mutwe kuko nabona ko kubiyarura mutwe byari byamaze kwica ubuzima bwanje niho rero bici mu activity ya force jeune nashoboye kuronka akajyo mbega force jeune ni iki force jeune nkuko bavuze ubwa mbere ni umugwi umwe w'abajene mugabo wikiye mu ishengero eglise universelle rero biciye muri ama activity ya force jeune cewe nashoboye guhindura ndafata ingingo kuvuga oya kubiyarura mutwe ndafata ingingo ivyo biyarura mutwe byose nashoboye kubiheba bivanye ku manuro bagiye barama bici matimanyaje y'abandi bajene nabona ko babihebye
najeyo ndize ndafata ingingo ino munsi ivy'ukuri ivyo biyaramutwe vyose bitandatu nari ndababwiye ubu singa ibintu haheze imyaka 4 narahevye itabi nari nanyoye imyaka 14 haheze imyaka 14 ubu imyaka 14 nanyoye ibiyaramutwe imyaka 14 nanyoye amaboost ino munsi nashoboye kugira iki nashoboye guhinduka haheze imyaka 14 ubuzima bwanje bwarahindutse rero biciye muri uyu mugwa Force Jeune warashoboye kumfasha cyane kuvuga oya ku biyaramutwe. Ok, Emmanuel, merci beaucoup. Comme vous avez vu le petit histoire de Emmanuel, ce que la FGF a fait dans la vie d'Emmanuel, aujourd'hui, il est complètement une nouvelle personne, n'est-ce pas? Oui, il a couru plus vite que la drogue.